nivyo iyo kimanutse ku isoko mpuzamakungu umurimyi ntiyabimenya ko igiciro ciwe caguma ngaho ubuhombe buhari leta yaca ibufata mu minwe mugabo naho iyo kiduze kaduga cyane naho umurimyi naho nyene ntiyabimenya byumvikana yuko ataronka igiciro gifatiye by'ukuri ku giciro kiri ku isoko mpuzamakungu ikawa izoshoka uyu munsi rero nivyo birabagora kumva ko boronka igiciro gihindagurika mugabo tubabwira duti mwobifata uko mukamenya yuko isoko ushoye ikintu ku isoko ukigurisha uko usanze isoko ryifashe nimba isoko rimeze neza ugurisha neza ritameze neza ugurisha amahera agereranye ico ni ikintu ca mbere tubabwira tubamenyesha bigira kabiri tubabwira nuko batocika intege kubera ibiciro bimanutse kuko nimba ko biramanuka uyu munsi ejo bizoduga kuko muri kahise twarabibonye aho ibiciro vyagiye biramanuka abanyagihugu bamwe bamwe bakadebukirwa ntibasubire kurima ikawa bakagomba kuyiheba n'ubu hirya no hino babibona umuntu agira ati nta mafaranga kirimwo ati norima ibindi nogira iki ariko tugira duti umurimyi yumvira uko abayibesha tugira duti norima ibindi ariko nikawa ntuyibagire kuko ejo nivyaduga ugasanga igiciro kigeze mu 600 kuko vyarashitse mu myaka itari kure itari musi y'itatu canke niheze uzogira ingorane ubonye abandi bakobaje amafaranga y'ikawa naho ikawa yawe arayihevye tone tugaruti mu gihe ibiciro biko biramanuka sumwanya wo guheba ikawa ahubwo n'umwanya wo kwikorera neza kugira ngo witegurire ibiciro vyiza bishobora kuboneka mu myaka iri imbere yitwagira duti rero nibo kwihebura bace bavuga ngo turahevye kuko ikawa si ikintu utera ku munsi umwe canke ku mwaka umwe uce wimbura n'imiburi buramara imyaka 3 uwiranduye rero uyu munsi si nk'ibiharaga cavuga ati ibiciro ko biduze reka ngende ntere ubu nyene hanyuma mu mezi 2 3 4 nzoce ndo mu nanje ndandaza azorindira nimwe buri mu myaka 3